Kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 13 ntwarante 2023 umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida muganga Sylvie Nzeyimana yazindukiye ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge aho aragiye kurongora umugigwa wo gusohora mu bitaro umuryango uherutse kwibaruka abana batandatu aho naho muganga Sylvie Nzeyimana akaba yaboneyeho akaryo ko gushimira uwo wese yagize icyo afashije kugira ngo uwo muryango ushobore gutahukana ibibondo bine muri batandatu bari bibarutse. Uno munsi twari twaje kwifatanya n'ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge aho bari baramutse barangiza igikorwa cyo kwitaho kuvura umuvyeyi yibarutse abana batandatu icyarimwe. Abo bana bakaba bari bavutse batari bwakwize ikiringo cyo kuvuka ariko bakaba barabafashije maze uno munsi umuvyeyi akaba ameze neza hamwe n'abana bane bakaba aribo bashoboye gushika uno munsi bagifise ubuzima. Twebwe rero nko mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu dusanzwe tujejwe gukurikirana ingene ubuvuzi butangwa mu gihugu cyose haba mu bitaro n'amavuriro vya leta canke ivy'abigenga. Turanezerewe cyane kandi turashimiye cyane bino bitaro, ubuyobozi bw'ibitaro, abaganga bo muri bino bitaro, abaganga bajejwe abavyeyi n'abaganga bajejwe ibibondo ku gikorwa kidasanzwe bakoze kugira ngo uno munsi ubuzima bw'uyu muvyeyi n'ubw'abo bana buba bumeze nk'uko buri uno munsi. Turabakeje gose. Abandi dushimira kandi tugakeza ni abaganga banonosoye ivyo kuvura abana, abaganga basanzwe bakorera hano mu gihugu cacu. Abo baganga bumvise ibibondo bivutse bitageze baciye nabo bakorana babicishije mwishirahamwe ryabo ry'abaganga banonosoye ivyo kuvura abana. Nabo baca bagira bati reka tuze gufasha abandi baganga bo ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge dushira hamwe imitwe kuko ntivyari vyoroshe kuko aba bana kuko nari nabivuze ni abana bavutse hatari bwagere ko bavuka bafise ibiro bike cyane. Byasaba rero ubuhinga bwinshi, imitwe myinshi kugira ngo amagara y'ivyo bibondo ashobore kumera neza. Turabashimiye rero naba bari hano kuko baritanze, basanzwe bakora ku bindi bitaro ariko kuva abana bavutse baje hano ku bitaro iminsi yose barakorana n'abaganga basanzwe bari hano gushika umunsi abo bana bavuye hajya bakirira abana bavutse batageze. Nabo turabashimiye cyane. Abandi dushimiye ni ishirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu tubicishije kuri serukira hano OMS kuko nawe yarabaye hafi uyu muvyeyi n'ibibondo araza kubaraba maze mbere aremeye yuko azoca bandanya ashigikira bino bitaro mu bikoresho vya nkenegwa be no guhugura abaganga kugira ngo n'ikindi gihe hoza haravuka abana batageze ibi bitaro bibe bifise ibikwiye kugira ngo bashobore gutunganiriza abo bana. Abandi dushimiye ni ndongozi nkuru za kino gihugu cyacu cy'u Burundi
duhereye kuri nyenicubahiro mutambukanyi umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi inyakubaha umushikiranganje wa mbere kuko nabo nyene mwarabibonye barishikiye hano ku bitaro baraza kuraba uyu muvyeyi n'ibi bibondo ibi vyerekana bimwe tuvuga mu Kirundi yuko umwana atari uwumwe kandi umwana ari uw'igihugu barahishikiye rero barakeza umuvyeyi baramuremesha kuko navuze yuko muri abo bana batandatu babiri batashoboye kubandanya babaho nabo turabashimiye cyane turashimiye n'abandi bose bagize ico bakora kugira ngo uyu muvyeyi ashobore kuronka ivyankenegwa mu buryo bw'ibikoresho nk'amafaranga kugira ngo ashobore kubandanya amererwa neza umwanya yari hano mu bitaro. Uno munsi rero umuvyeyi asohotse ibitaro n'ibibondo vyiwe twaboneho akanya natwe yuko twamukejeje ubugira kandi turongera ko impanuro abaganga basanzwe baramuhaye zingene yo kwigenza ku bijanye no kubungabunga amagara yiwe nk'umuvyeyi kandi no kubandanya akwirikirana ivyo bibondo vyiwe. Turamubwira yuko igihe cyose agize ikibazo yo kwitura ibi bitaro mbere bamuhaye n'akanimero ka telefone kugira ngo hagize ikibazo ace abatabaza. Twashimikiye cyane no kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza barabimubwiye kandi yarayifashe nka nkama kugira ngo abandanye agira amagara meza nk'umuvyeyi kandi n'umuryango wiwe ubandanye ugira amagara meza. Yaba muganga Generale Nimburanira Mariko arongoye ibitaro by'abasirikare mu Kamenge yabo umukenyezi yibarukiye muri ivyo bitaro arashima uwo wese yamuserutse ko haba mu bihe vy'ineza ndetse no mu bihe vy'umubabaro. Turanezerewe cyane umwama bahezagire ndashimiye Dr. yanyakiriye nkishike ngaha anyakirana n'umutima mwiza novuga ko umwami yo muhezagira kuko narashice ngaha maze kunyakira hahezeho kwibaruka nukuri yaramfashe neza ambera umuvyeyi ndibaruka amahoro turakira ku byo twaronse ibindi navyo vyabaye ivy'Imana kuko ntivyari ku bwacu bibaye uko nagomba kubashimira kukuntu bamfashe neza kandi n'ubu bakabakira inyuma yanje abamvuye ngaha ku mahoro n'abana bakomeye nagomba kubashimira ku gikorwa bakoze kandi twegere tubashimire namwe mwaje kudufata mu mugongo mukongera mukadutera iteka nk'iri umwama bahezagire abongera umugisha. Mwishira hamwe mpuzamakungu gitamagara y'abantu ku isi OMS mu Burundi akaba yemereye uburongozi bukuru bw'ivyo bitaro kuzobandanya babishigikira mu ntumbero yo kubandanya bateza imbere gusumvya igisata c'amagara y'abantu na cane mu gisata cakira abavyeyi. C'est pour cela que j'ai pris la promesse depuis le premier jour ici